Mugize iminsi mwumva ubusuma bukorwa n'abantu bakoresha ubuhinga bwinshi harimwo abiba bakoresheje uruyeri canke bakiyitirira abandi bantu batari bo. Nkuko mubonye uyu mupfasoni yitwa Kwizera Claire, akaba asanzwe ari umurundikazi, akaba ari muri abo biba bakoresheje uruyeri, ariko wewe twovuga yuko aheba akarenza kuko agenda yiyitirira abantu na cane cane abategetsi bakomeye. Nk'ubu abikoze imyaka myinshi kandi amaze no kubifatirwa imyaka myinshi, agakorerwa amadose yavyo ubwo busuma. Mugabo nk'ubu kugira afatwe, nk'ubu aherutse gufatwa aho yagenda yiyita ko ari uwo twokwita umusumyi w'urusaku canke utanga amakuru kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero arabikora kugira yibe amafaranga, mugabo akanabikora no kugira ategeke abakozi bamwe bamwe bo mu nzego zimwe zimwe za leta kugira ngo bahindure ingingo baba bariko barafata, cane cane abakora amatohoza. Nk'ubu kugira afatwe yafashwe ariko arategeka umushikirizamanza wo muri Ntahangwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura kuri telefone, amubwira ko yorekura abantu bari bafatiwe mu kinama bagirizwa rudandaza barumwe ruciye mu kinywabi rw'igitoro. Aramubwira ati jewe ndagutelefonye ntumwe na nyecubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, atambwiye ko abo bantu ubu nyene woca barekura mu maguru masha. Hama rero umushikirizamanza yahavuye amuyengayenga bukebuke akoresheje ubuhinga bw'amatohoza, aramutuma ko ati ingo tubanze tuvugane neza ico kintu. Hanyuma rero niho yagenda, ashitseyo abandanya aneteza nyene yemeza ko atumwe n'umukuru w'igihugu ko ari jejwe kumukurikiranira amakuru, ati ni wambwiye ngo abo bantu barekure. Hanyuma rero umushikizamanza aratohoza ati ndabona yuko ari ububeshi, ahubwo ariko agomba kurekuza izo nkozi z'ikibi kugira ngo ico kibi kiriko kirakogwa kigende kidahanye. Ibi rero si rya mbere abikoze, na namaze kubivuga mu bisanzwe n'ivyo asanzwe akora. Ivyo kwiba ku ruyeri, kwiyitirira abantu kwiyitirira umukozi wa leta aha cangwe hariya, no kurementaniriza kuremeka intebe ishushe ayiremeka abandi. Murumva ko ubuhoho ahevye agashika kw'isimbo y'inuma mu kuremeka intebe ishushe ayiremeka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Burya hari abantu batagira ico bubaha. Ibi rero nako ndavuga yuko ari vyo asanzwe akora, kandi ama yafashwe akabifungirwa mu nyuma agarutse agakora vya bindi nyene. Nk'akarorero umwaka wa 2021 yigize umukozi wa leta akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, atangura kwegeranya amafaranga ku bantu ababwira ko abaha akazi canke bakorera ibi canke biriya, atumwe n'umushikiranganji wa hariya, kandi arabatwara amafaranga atari make ku buryo yagiye gufatwa ari amaze gutora amafaranga ku bantu bashika hafi batatu. Umwe yamutoye ku ibihumbi 500, uwundi ibihumbi 800, uwundi yagira mutore ku miliyoni n'ibihumbi 300. Aho yavuga ko ari umukozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ko ashobora kubasabira akazi, ashobora kubasabira akazi canke akabakorera ibindi bishobora gukorwa n'umushikiranganji hariya. Rero dufatiye kuri ibi, bwa mbere na mbere twagomba dutera ivyatsi aba bambuzi biba bakoresheje uruyeri canke biyitiriye ko ara abakozi b'inzego izi canke ziriya za leta, canke bambitse intebe ishushe abandi. Tukamenyesha yuko bano bantu bahari kandi bagwiriye. Abantu birirwa baratelefona abantu birirwa barandikira abantu kuri bwa buhinga gihuri za Facebook, za WhatsApp n'izindi za Twitter,
bababwira ko bafise ubuzi batanga, bababwira yuko bogira ibi canke biriya, bababwira ko borungika amafaranga ya dosiye ngaha canke hariya, mugabo ari mu ntumbero kugira ngo babibe. Abantu rero bagabe, ibi bintu ntivyaheze, birabandanya. Akarorero nakaduhejeje kubereka, abantu bagabe. Igihe cyose hari umuntu ariko abahamagara babwira ngo tanga amafaranga ya canke hariya, ngo ngenda guha akazi ngaha canke hariya, ngo rungika inkuru izi n'izi kuri nimero iyi n'iyi, mumenye yuko bano bantu ari abambuzi, ari ababisha. Hanyuma mwiture indongozi ziba zibegereye canke inyamiramabi canke abo mu butungane baba babegereye, kugira ngo abo bantu ahubwo babate muri yombi, baheze babahane bimwe vy'akarorero. Ku bijanye n'abantu bitwa Medari Muhiza n'ubundi yitwa Kenny Claude Nduwimana mugenzi wanyu, nivyo barafashwe, bakaba bariko baratohozwa ko ivyaha. Kugeza ubu nico twaba turababwira, nivyaba ngombwa yuko idosiye zimaze gutera imbere, idosiye zabo hagira ico tubabwira kuri zo, tuzoheza tubatumeko nk'uko twabigize uno munsi.